What's up, my beautiful people? My name is SP. This is the mayor of people, the voice of people. Guys, narababwiye nzobabera ijisho, nzobabera ugutwi, nze ndabumviririza, nze ndababonera, hanyuma nce ndabazanira, ndabahe information canke se amakuru y'ivyo numvise. Ni bombora hagati ya Simbizi wa Semavumba na Kirikou. Simbizi wa Semavumba nk'urenganya Kirikou nk'urenganywa, Cheval intumwa y'13 nk'umuhuza w'umuririmbyi n'umu-influencer. Hanyuma Mr. Gayen aka Mr. Blackman nk'umu avoka canke se nk'umushinza caha. So reka rero ntangure iyo audio ya Simbizi wa Semavumba, hanyuma muyumvirize, namwe muragira icyumviro mutanze mufatiye ku byo muza kuba mwumvirije. Kirikou kuva ndamumenya naho tutayaga cyane ubwo sana mugabo jindi umuntu umwanya wose naguma mbona nifuza iterambere yiwe, kuko umuntu mwamaze kuyaga akakubwira histoire yiwe ingene bimeze, nanje nkagenda ndaba gene bimeze ivyiwe. Ikintu kimwe cyo nyene nabona nuko nabona iterambere yiwe. Niyo mpamvu rero n'ubu igihe asohora indirimbo yiwe ahanihe, mbonye ugwego yageze ko ikintu cya mbere nagiye gupropoza muri Superbat yuko ihiganwa bariko barategura buri hinyanyura tugahereza agashimwe abaririmbyi bakoze, kuko ihiganwa rya Superbeat apara Superbeat no ihiganwa icyumviro cy'ihiganwa ni icyumviro cyavuye ku Mutama Simone. Tumuramutse nahari Imana muheza nyakuwe Imana muhezagire cyane ujya Mutama ndamwemera gose, niwe yumviriye ihiganwa. Mugabo we ntiyaraje ati ihiganwa ryo kogwa gute, waraje kagahiganwa gato. Bon, yashaka ihiganwa wa mbere aronke 3 millions, wa kabiri 2 millions, wa gatatu 1 million. Asane bucuti turiko turiga inama ya 3 millions 2 millions 1 million. Umobeza ajya mayonnaise n'ibintu byinshi. Acabona kaduga kitwa move kari quelque part nugaparitse ati nta kuntu ko Superbat ari uruganda gwikomeje rufisi noti kandi rukora ibintu original, nta kuntu kaya kaduga ko 25 millions, nta kuntu mwotanga kajya kaduga rikabi uruganda rwa mbere rutanze imodoka. Ubwo nyene bishikiriye bose ati nyamodoka irihe ntabaciriyemo muribuka ihiganwa rya Superbat canke se Superbeat ryo guhiganirwa imodokari ariyo Kirikou yatahanye uko ryagenze. Ndabibutsa neza ko Simbizi yabaye umwe mu bari hagarariye kandi abumwe mu bantu basinye contract iri big, abanumwe yahimirije abaririmbyi ko bo kwiyandikisha mw'iryo higanwa, yongera kandi abanumwe yarangiye Kirikou iki kiraka canke se guparticipa mw'iri higanwa. Ariko Simbizi avuga ati nabaye nka wawundi ati kana kumuvura ijisho buke akagira iki akari gutunurira. Simbizi yidoga avuga ko Kirikou atariko yigenza neza mu bintu byabaye inyuma y'iri higanwa, nyuma ya hari tahanye ko atariko arubahiriza amasezerano yiwe na Superbeat. Ariko aha ushobora kwibaza ati none Simbizi ibi abivuga nkande, eske ni manager canke arumwe mu bagize management ya Superbeat, ko Superbeat itwitwarira Kirikou? Reka ntangure ngaha mwiyumvire mwumviyo byavuye. Ubwira ivyabereye mu Kirundo, Kirikou bivugwa ko yatoye ikigwanisho citwa kidaje wagukubite ugatabagwa n'uwitwa Cheval. Byageze gute mari mufuye? Ariko arashigikira no muziki, ariko byashitse arakubagurwa n'umuririmbyi muri kino gihe, twovuga ko ariko arahurumbirwa n'abarundi batari bake. Bega Kirikou kugomba gutera ikidaji Simbizi wa Semavumba vyari bivuye kuki? Turaza rugaruka ku tuntu tundi byabereye kuri stade vya Dramati n'ibindi vyinshi cyane. Nababwiye
Baniragaba Idris niwe mutumire muramuzika Simbizi wa Semavumba niwe mutumire uno munsi ndakuramutsa Simbizi ndakuramutse cyane Justegaya ndakwifuriza umwaka mwiza ebana batwese ubu mwaka ugukunda igihugu amen umwaka wa wazalendo umwaka wa wazalendo ubu ni kuba wazalendo sana yego ndarakubwira na polisa yana yatari Kirikou nyene ngo ikidanja akagukubita nyene ebana razwe kweli tugaruke Simbizi na Kirikou imbere yuko Kirikou agukubita ikidaje cyo mu mutwe migenderano yanyu yari meze gute jewe no Kirikou uba wibuka aho mwahuriye Kirikou jano twahuriye urugendo rwa mwe na Kirikou urugendo rwa mbere umunsi wa mbere je duhura na Kirikou twahuye sinenda muzi vraiment mugabo naro twahuye ndi muri BTV twari twatanguje competition ya top 10 kumwe na Spox 2017 hari 2018 yarafite indirimbo yitwa Washa ico gihe rero je burya je ndamaze imyaka myinshi cyane nimviye ikintu cyoza kiza guha agaciro umuririmbyi yakoze ndibuka mu 2018 BTV igitangura narapropose Spox yari chef de programme ti nta kuntu two créer émission ya top 10 si jamais yo top 10 tugaca warashaka ico gihe kubera Ronje wo muri Star Time tumuramutse cyane mu boss wanje Ronje nkunda cyane ari mu partenaire ba BTV namubwiye ati ko Ronje ari mu partenaire wa BTV ahavyo tworohera ko nkudushimwe naho umuririmbyi yabaye wa mbere muri top 10 twoza turamuhereza decoder muri ico gihe urumva ko emission yo bironse power kugira kandi n'abantu bazi bararaba television ico gihe rero twatanga decoder ya Star Time kuba bayi wa mbere indirimbo juste yabaye ya mbere par semaine kavuga ati reka cyo tuza tutanga bibaye ngo tugatuma nawe muri Star Time bakaza kugira ba profit yo platform kuko hajye umuririmbyi yumvise agashimwe ibintu biragenda neza ico kintu cyumvira aracaki nitsere mwabyumvirije neza iyo Kirikou yahuriye na Simbizi ntabwo ari rya mbere canke se irya kabiri Simbizi yo barangiye Kirikou amadil nkaya canke se ibiraka canke se connection ishobora gushikana Kirikou ku rundi rwego canke se ishobora kugira iterambere mu muziki wa Kirikou ariko kandi urugwaruka rushasha kubera iki ruba rushaka kuburira indero abantu barukurira mu myaka barukurira muri game barukurira muri industry ya kabiri gatanu indwi mu ncamake Kirikou si umuntu yaragakwiye kubahuka Simbizi hamaze imisi urugwaruka gubahuka ba legend murabizi Kirikou yaratanguye arubahuka Big Fizzo ubu ageze kuri Simbizi murabizi byabaye ntituza kubigaruka ko narabivuze bya Loliro na Dramati aho bari ko bapfa ninda tangura kuri stage ninda hereza kuri stage kubereke ugwaruka gubu rumeze kureka twumva ico Cheval bivuga ko hanyuma tubanda tubazanga ndababwira kuno munsi nkuko nabibemereye inyuma yaho turonse kiganiro cha Simbizi atakambati haje kigwanisho Kirikou yaranteye kugira ngirire nabi tubazaniye rero umwe mu bari bahari ariko vyongeye tuza kuganira vyinshi cyane turaganira ivyo umuziki na cyane ko gutora ikidaji ikigwanisho ushaka kwica umuntu Kirikou ngo agitere Simbizi mbega vyageze gute mutumira wacu nawe ni ntumwa y'13 General Rufu benshi bamuzi nka Cheval ndakuramutsa Cheval amahoro cyane gaye ndizira kubeze neza meze neza cyane ndashima Imana uraberewe cyane merci beaucoup ndaragukeza ku ndirimbo shasho reka gusohora yitwa Susu bambwiye ngo nurukato ndabihebe
ariko yo uriruka turi kumwe n'ubundi muririmbyi akomeye cyane mu gihugu. Bo indirimbo barayakiriye neza kandi sinibaza ko yo barurukata bivana nuko umuntu wese afise ko yakira ikintu mugabo indirimbo imeze neza cyane n'amakomantere sinzi ko barabye ni meza cyane yego hari abantu batari bazi ko uririmba ego na benshi mbo sinanabikoze kugira ngo ndabereke ko ndirimba kuko iyo ndiko ndavuga ibintu by'umuziki cyane abafana benshi bavuga ati none general Rupfu ko abangamira cyane abasani eski aziki mu muziki yakoze iki cotuma abangamira cyane abasani kubera je benshi ndabazi n'abantu twabanye hafi n'ubu tukibana nabo kaya rero nakantu washatse kuko nanye nsanzwe mbafisa indirimbo ziwanje mba naririmbye muri telefone nkawe urabizi ko ndumuririmbyi cyamvuga ati reka rero bunzoza ndasohora kamwe kumbure n'abafana batazohora bavuga yuko arabo ndengera bavyita ngo kurenga karimbi kubatabizi indirimbo ryoha ya Monya Fleur niwe wanyanditse uranayiririmba ego hajya barashishuye copy bien yagize karaoke Monya Fleur yagize karaoke nta kintu na kimwe yahinduye kuri rya ndirimbo ego uravye ingene rya ndirimbo yakunzwe Monya nta gafana araguhereza na rya yari yaririmbye abantu baravuga ati umwana arazi kwandika kabisa bo aba baririmbyi n'abarimvyikazi wacu Monya Fleur wenyene abenshi umukoreye ciza ikintu cyo gushima n'ibintu jewe nimba ari mikoshi yanje yaramaraso yanje atahuje nabo ariko mbo sina nta kugashimura nenda mwitezeko kuko nuwa mpemukiye akayigurisha kuri we muga nanje nabaye nk'umuntu umushinga nta naramubwiye indirimbo itarasohoka namubwiye ati indirimbo waramenye nyeneyo mugara bizije ko ndumupeti nakuze nirira umwanda mubisi iyo nshatse gutwenga natwenga niyo nshatse guhindura isura ndahindura isura havuga ati je indirimbo amakuru ansumira numva ngo ni indirimbo yiwawe tambwe ati sawa ko ivyo bizi ni vyiza ariko indirimbo ni yagera ikugejeje canke ukayiririmba n'abantu bakayikunda urazokwiba uze wibuka ushime nta kindi kintu twavuganye kirenze icuye ubundi duhuye turamukanya ni sawa fresh nta bindi birenze ivyo tu muga nta ciza ukwitega ku barimvyi bo mu Burundi ngo nuko wamukoreye ciza kuko sina indirimbo yonyene je nandikiye abaririmvyi ni benshi gusa sino ndabivuga kuko hari naho bivuga ugacume ngo uri kurishima umenga sinzi gushaka ngo amahiti siko bimeze wanje kwa general Rupfu turi mu gihe muri umwe mu baririmbyi akongera akaba ufata amasanamu yarakoze amaklipa atandukanye akongera akaba umu influencer nawe sundi ni Imaniragaba Idris benshi bazi nka Simbizi zose mavumba buherutse yashoboye kuvuga ko ubuzima bwiwe bwahatswe kononekara bitewe na Kirikou mbega ku bwawe bazotubwira Simbizi umuzi gute Kirikou umuzi gute Simbizi ndamuzi nk'umuntu atari umushwanyi Kirikou nawe ndamuzi kuva kera acinjira muri Bounty Boy kubera je ari umugenzi wa Fizo mbo kubera nyene iyo turi kumwe na Fizo Kirikou yatezwa kunyuba ariko ibindi binyegeye inyuma yiwe sindabizi mugabo uwo munsi bashamirana na Simbizi tuvuye muri show Kirikou yari imbere Simbizi akurikirana nanje ndakurikira Simbizi rero sinzi akantu gatoyi bavuganye na Kirikou ewana mbona Kirikou arakangutse nyene ngo abantu gusubiye kumbwira amajambo abiri atatu Simbizi uje nuco ndakumena iki kidaji n'umutwe nkawumena agifise uku cyane ubwo ati Kirikou tiyabaye iki hari abantu bakigwanisha ibidaje hari abantu bagikazisha vu nkuko cyandaje hagati ndamwigeza ndavuga Simbizi habaye iki niyo Kirikou yacambara ati Cheval je uyu muntu je sinzi ico duva kubera iki yamanyinjira mu buzima bwanje akaguma avuga yuko je yangabiye umuduga ibiki nibiki none niwe yawumpaye cyane je nawe habona akazi kanje Simbizi nawe ndamubaza nawe Simbizi nibiki acambwira Simbizi ati jewe nta kintu kibi ndamubwiye Kirikou nuko ndamubwiye uti Kirikou kubera iki udapostinga ibikorwa vya Superbat umuduga ntibawuguha bakunzi ba media of people mucumva ya majambo mushobora kwibaza ati Simbizi ni muntuki Simbizi ninde wo kubaza Kirikou amajambo nkaya ninde wo gutoteza Kirikou ariko nababwiye iyi deal canke se abakurikirana umuziki ndundi barazi ko Simbizi ayifisemo uruhare runini mushobora kumva iki kibazo Kirikou yavuze ati jewe Simbizi genda kuvuga ko wangabiye umuduga we warangabiye umuduga mushobora kumva iki kibazo ca Kirikou mukumva ko umengo Kirikou ariko ararenganywa canke se ariko arinjirirwa mu buzima busanzwe ahibambewe siko biri Simbizi nawe ari mu bagize brand ambassador wa Superbeat
bishatse kuvuga ko ari hejuru ya Kirikou, kuko muribuka yari mu ba organisateur, akaba mu bantu bari imbere ku ntebe z'imbere mu irushanwa rya Superbeat, kandi akaba mu bantu bazi contract ya Superbeat icivuze kuri Kirikou, akaba azi nico Kirikou ategerezwa gukora, kumbure akaba ana brandinga Superbeat mu kubwira abo bose batahanye ubushimwe canke bafise isezerano na Superbeat gupostinga ibintu bya Superbeat. Murumva Simbizi nta kosa yari afise, na cane ko Simbizi avuga ati mwana wa mama, ibi ndabikubwiye comme to grand frère, ndabikubwiye comme ton ami, ndabikubwiye comme umuntu ari mudusangiye akazi. Remember, ndi brand ambassador wa Superbeat, you are also brand ambassador wa Superbeat, so we have to collaborate my brother. Ya Simbizi yari way yashaka gucishamwo ibintu, but Kirikou did not understand, and kuko Simbizi we waranamwagiriza ko yanuka ibintu by'ibimogi, kandi akanamwagiriza ko na timu bari kumwe bagenda na rubuntu ngo bunwa amakoro. Bishoboka ko Kirikou ibintu bari karavuga atari karikoresha canke nawe atariwe, ahubwo bivanye n'ibintu yoba yari yafashe. Gusa Imana yarakinze nkuko Cheval abivuga, kandi akaba yarahabereye umugabo, akaba tandukanya, wewe akaba anasaba ko Kirikou na Simbizi bakwiye kwicara hamwe bakumvikana, na cane ko basangiye akazi bose ko ku brandinga Superbeat, bakaba umuntu umwe, because today or after today, I mean tomorrow, bashobora guhurira ku gikorwa kimwe ugasanga bariko baterana amajambo, bityo Superbeat ikabona yakoresheje imvayo, bityo company zitandukanye zikareka mu byo kwizerera mu baririmbyi. Ikintu ngaha gihari canke se gishobora kubera bamwe icigwa, canke gishobora kufasha bamwe bagahinduka, ni kumenya kugendera ico wasezeranye gaye.